Uyu munsi Bizimana Abakar Karum afashe Rutemikirere nimwibaze yuko indirimbo kwitazosoka indirimbo itegerezwa gusoka ku munsi wejo nimubone ngo anafashe Rutemikirere ibintu bizoca bikwancarara ibintu bizoca bigenda fo oya ibi ni ntare batsinye ikintu cyose kigitegerezwa kugenda neza. Inyuma y'igiteramo mugiye gukora muri Belgique hoba hari ikindi giteramo Sadbi azogaragaramo kumbure abarundi ariko baratwumviriza babemaga Lyon hafi ya Belgique ari Lyon tariki 15 29 kandi zo ndi kuri Bruxelles Blue parce que aho ngiye no mwanya ngiye kuririmbira Charleroi, so get ready aho ngaho ama Hanover Germany le 20 z'ukwezi kwa 12 turi kumwe cyane. Yego Sadbi warigeze kubukora ico twita festival Sweden ndetse turabona ko Sadbi hari urwego kanaka ari karagirako ndetse turabona ko wahuye n'abarinzi batandukanye muri rugendo Sadbi agiye kumara amezi 3 mu bihugu vya Buraya mbega hari kidasanzwe tugiye kwita kuri Sadbi na cyane ku makolabo n'abandi barinzi bari international Birateba ariko bigashika ngo Sadbi nuraji Buraya ngo burya nujayo ujya uzogaruka bakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko bumeze neza ku mpande zose z'isi. Ladies, gentlemen, mabibi na mabwana mukunda kudukurikirana biciye kuri YouTube channel yacu ya Yaga Tech TV nizere ko mumeze neza. Call me Alvin Gucci aka Janja Lao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura. Nkuko mubibona turi ku kibuga ciza, turi Bujumbura, turi ku kibuga ciza citiriwe Airport International Melchior Ndadaye. Aho tuje mubiki uyu munsi n'umunsi udasanzwe, n'umunsi w'amateka, n'umunsi twovuga yuko tuje guherekeza umwe mu gihangange mu muziki wa 257 nawe se ubundi ni ntare watinya Bizimana Abakar Karum ariwe Sadbi. Birateba ariko bigashika ngo Sadbi nuraji Buraya ngo burya nujayo ujya uzogaruka ni King Sadbi afise tuwa mu bihugu bitandukanye vya Buraya aho bazomubona mu gihugu ca Belgique, aho bazomubona muri Sweden, afise tuwa mu bihugu vyinshi bitandukanye. Abantu bari Buraya bamurindiranye igishika cinshi gitandukanye. Sadbi ni benshi sana nk'abadasinzira tutigera dusinzira na rimwe, tuba turi ku mwanya kugira tuba exclusive. Uyu munsi rero tuje guherekeza Sadbi turonke amwe mu makuru atandukanye ya Bizimana Abakar Karum. Behind camera Kagaga OG ni waduha ama image ameze neza. Murabona ko kibuga cyacu kimeze neza, gisharije, giteye igomwe, akayaga ni kose, abantu barishimye, abagiye guherekeza abavuye hanze bose barishimye kumana natwe kugira tuba exclusive King Sadbi. Yes, bakunzi ba Yaga Tech TV, nkuko mubibona Bizimana Abakar Karum ariwe King Sadbi arishikiye ku kibuga ciza citiriwe Airport International Melchior Ndadaye. Nguyu arashitse mu kibanza ciza aho tumurindiranye igishika kidasanzwe nk'abadasinzira. Tuba turi ku mwanya kugira tuba exclusive nyinshi zitandukanye. Urabona ko turi kumwe na Randir Promoter, turi kumwe na Starboy, turi kumwe na benshi bashobora kuba bamuherekeje King Sadbi. Urabona yuko ajaberewe sana, urabona yuko ajaberewe sana kandi urugendo yagwiteguriye bidasanzwe. Urabona ko yavyiteguriye rudasanzwe, yambaye style zitamenyerewe hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Mbe izo style zavuye he? Abari kumwe na security wiwe, abari ku mwanya kugira turonke exclusive nyinshi zidasanzwe. Mambo ya papa shwari fresh. Ora ko yambaye style itamenyerewe hano mu Burundi. Ego uyu munsi abantu sina meshe makuru babaye benshi gwa cindoge Melchior Ndadaye bazi kugushigikira no gukoreka yuko udatamba wirorera mu gushigikira igikorwa kidasanzwe ugiyemo i Burayi. Ibikorwa mugiyemo i Burayi bigiye gufasha iki umuzika wano iwacu?
Bon, ku bwanje bon kwanza kuri jewe na n'iterambere ryanje Yego. hama ibindi nubaye ko uririmbye je ndirimbira mu Burundi Yego. muri sansi imwe canke iyindi harabaho ikintu Yego. Nakapasika abarundi bari hariya n'abazungu bari hariya baramenya Uburundi. Ego muri iyo minsi iheze Sadbi n'umwe mu baririmbyi yari yarifuza cyane mu kutisesagura cyane mu gukora ibiteramo byinshi ariko kuri no curo Sadbi agiye kuhasho abanyaburaya bikwiriye niki kintu Sadbi yo bararonse cyangwa barabonye kigatuma hindura iyo shingano yore yari ihaye n'amademande menshi amabooking menshi nafuye kuvuga ko ngo nzogenda mu booking aca menshi kuvuga ngo nakivuga ati reka ngire 3 mois canke 2 mois kugira ngo ndabaryohere amezi atatu kuri Sadbi n'amezi atari make Yeah. mu gihe Sadbi nyene ubwiye akubwira ati ngiyo nateye nimutera aca cyane ku maposta akunda gukora ku mbuga ziwe umuziki w'u Burundi ntugiye gusigara twirebanga gasha mbega ugiye kudusigira iki ejo ndabaturisa ikintu kimwe gishasha cyitwa machine get ready yeah. Ego Sadbi ni umwe mu bantu kuri trend canke ku nkuru zituma aguma amenyekana arafata ya mbere ndifuza yuko leta y'u Burundi uyiha ubutumwa cyane cyane nk'umu baririmbyi bagiye korera amafaranga mva makungu leta ibona iki leta yumvike kuri no rugendo kwa Sadbi babandanye badushigikira cyane kandi badushoboza birashoboka. Igiteramo cya mbere twari twiteze ko Sadbi agiye gukora agiye guteramisha abari mu Bubirigi ni cyabaye ariko cyungururiwe uwundi munsi nubwo abantu bagiye baravuga ati kumbure bwarubesha ariko twarahawe amatariki y'ico kindi giteramo cya Kosi kizoba ku mwaka uza inyuma y'igiteramo ugiye gukora muri Belgique hoba hari ikindi giteramo Sadbi azogaragaramo kumbure abarundi ariko baratwumviriza babemaga Lyon hafi ya Belgique ari Lyon tariki 15 29 kandi zoba ndi kuri Bruxelles Blue parce que aho ngiye no mwanya ngiye kuririmbira Charleroi so get ready aho ngaho ama Hanover Germany le 20 z'ukwezi kwa 12 turi kumwe cyane. Ego Sadbi warigeze kubukora ico twita festival Sweden ndetse turabona ko Sadbi hari urwego kanaka ari karagirako ndetse turabona ko wahuye n'abaririmbyi batandukanye muri rugendo Sadbi agiye kumara amezi atatu mu bihugu vya Buraya mbega hari kidasanzwe tugiye kwita kuri Sadbi na cyane ku makolabo n'abandi baririmbyi bari international. Yes ibintu bimeze neza kandi birapanze artistiquement gahunda yanje imeze neza guhereza umwaka no gutanga umwaka ikijanye na bima matwi naco tukivuge gute bima matwi bagize ndavuga amasanamu indirimbo yitwa bima matwi amasanamu y'indirimbo donc Buraya donc amasanamu upupoze Sadbi uyu munsi urafasha rutemikirere werekeza mu bihugu vyo hanze ejo ufise ikintu gishasha ugiye kuzorekura ariko urafasha urugendo abantu bavyite bitegurire gute indirimbo ugiye gusohora ejo bitegurire neza bayumviritse vibing because ni vibe very different nakunya na jisise mu gukora umuziki uri mpuzamakungu uri mu ndimi zitandukanye kandi congratulations ku ndirimbo umuntu yakwije umuriyoni w'abantu bamaze ibyo ndabirengeye. Ego Sadbi twifuza urugendo rwiza turifuza neza yuko igihugu cacu ciza cy'u Burundi giye kwishimira ku rugendo Sadbi agiye gufata hagiye kutuzana amafaranga mva makungu kugira natwe batoya canke abasize ngaha bashikigwe aba producers bashikigwe ndetse n'aba videographer bashikigwe twese mwa menshi mako dushikigwe ejo ku munsi wa gatanu afise indirimbo iri ku izina rya machine iyo ndirimbo izoja abona ku munsi wejo abantu barindiranye igishika iyo ndirimbo eske bimeze gute bariteguye ni indirimbo ifise ubuhinga budasanzwe ni indirimbo Sadbi atubwiye ko ifise ikintu gikomeye sana ni indirimbo yiswe machine izosohoka ku munsi wejo ariko uyu munsi Bizimana Bakar Karum afashe rutemikirere nimwibaze yuko indirimbo kwitazosohoka indirimbo itegerezwa gusohoka ku munsi wejo nimubone ngo arafashe rutemikirere ibintu bizoca bikwancarara ibintu bizoca bigenda fo oya ibi ni ntare batsinye ikintu cyose kigitegerezwa kugenda neza asante sana behind camera yari Kagaga OG